bakunzi b'ishyanga BMBC nkuko mubibona no munsi turi mu Gwishi, turi ahantu hari kwakorwa imirimo yo kubaka kandi nada ntibatangaza kubera ko muzi ko turi abafundi beza. Rero mubaza ati turi hehe, byagenze gute? No kuvuga aha turi ni mu kibanza cy'umuntu yatwishoye kutubizigira akaduzeza ibikorwa byo byo kubaka tukabikurikirana kubera kumbure amakuru mana kaguma adagushobora kutubwira muri kino kiganiro. Ego rero ntabyo no muvugira je namaza bwa mbere akavuga aho twamenyanye yamenye ishirahamwe ryacu BMBC gute yatwizigiye byagenze gute. Ego rekana mane namaze kibazo ca mbere mufaso mwoba mwege mwataye kumenya ibitwerekeye ryari nk'ishirahamwe BMBC. Ego murakoze, jewe ndi nakanyamuneza kuvuga ivyerekeye irishirahamwe BMBC kuko nishirahamwe nashimye cyane ibikorwa vyaryo. Jewe irishirahamwe narimenye ubwa mbere kuri internet, hanyuma mu nyuma ndateba ndagira amahirwe yo kubona ahantu bubatse inzu y'umuntu tuzinanye bubatse, hanyuma ndabona ko ari inzu nziza, ari inzu iteye igomwe. Niho rero jewe naciye ko muri iyo misi nyene nari mfise umugambi wo gusanura ahantu nari mfise inzu. Niho rero navuyemo ko atabandi no kwitura atari iryo shirahamwe BMBC. Aho rero ivyo bikorwa biriko birarangurirwa ni kwibarabara rya Patrice Lumumba uri kuraja kuri Cathedrale, ni kuri jonction ya Patrice Lumumba nyene na rue du Palmier. Eko niho ivyo bikorwa biriko birarangurirwa. Hanyuma jewe narabashimye cyane, ni bikorwa biteye igomwe. Nashimye ukuntu n'abantu b'umwete gose. Ubundi tumenyereye kubona ku mashantiye umuntu umuha ishantiye mukavugana n'umuengineer mugabo ugasanga umuntu afise amashantiye menshi cyane, ariko bobo tumaze kumvikana ko bagiye kunsubiriramwo izo nyubakwa, nukuri barabishizemo umwete, nanje ndabishima ku buryo mbona ko atagahombo nagize kumenyana niyo shirahamwe BMBC. Ni kuvuga muvuga muti mubizigiye bobo ntibaguha umuntu umwe akurikirana ibikorwa byinshi, ngira ngo menga twaciye tubaha umuntu aguma kuri no shanti y'umuengineer nimba ntihenze. Ego nivyo, hariho umuengineer wabo umuntu yitwa Emmanuel aguma ngaha, atonda ngaha kuva mu gitondo agatahana nabo ku mugoroba batashe, akurikirana ikintu cyose cyo kuri iyi shanti. Sinka kujya uzubona umwe akubitiye kuri shantiye akaja ku yindi bobo siko bimeze. Uwo muntu azova ngaha iyi shantiye iheze. Hanyuma narabashimye umwete cyane, narabashimye ukuntu bakoresha abakozi mu bugwa neza mwituze, kandi abakozi bakabumvira kuko kanatsinda umuntu agirwa n'ibikorwa. Je niko ndabibona, umuntu agirwa ibikorwa nivyo vyivugira kuri shantiye. Murabibona bose bari ku mirimo, bari ku bikorwa, bose bariko barakora ata kuvuga ngo iki. N'abantu batazi kuraba amasaha, batazi ku igikorwa bagikora neza n'umutima mwiza bakakirangura atangorane. Kandi nima ntihenze nimenga ono mugambi mwarana dusabye ko tuwutegura imbere y'igihe tukabaharura ibikenewe imbere yuko utangura imiteguro nyezina. Ego mubona inyungu yiherero mwagize kuba mwari tutisha mu BMBC bikabanda bikabagirira ivyigwa vy'ikintu mwifuza imbere ko mugitangura. Ego ni inyungu cyane nabironsemo kuko si ibintu byabaye nk'ivyo umuntu ataye mu rudubi gutyo, ni ibintu byateguwe kuko BMBC twarakoranye projet, turakorana, barangirira devis, barangirira ama plan. Donc bamwe baba bari mu biro, abandi bakaba bari kuri chantier barangirira vyose, bica bintuma nanje ngira iciyumviro cingene nanje norondera ubwo buryo bwo guheza nkakora iyo projet. Donc ibi bikorwa bariko bararangura umunsi nabo nyene barabifisemo uruhara cyane, uretse kubaka kuko twarabiteguranye kuva mu ntango gushika ubu. Amadevi yabo niyo nakoresheje kugira nshobore kuronka ideni muri banki. Murazi ko nk'ibikorwa nk'ibi
bitoroshe kubikora udagiye gusaba ideni muri banki. Rero nkabashimira cyane no kuri iyo proje twafatikanije, barayifitiyemo uruhara cyane kuko urumva ko twayitanguranye gushika n'ubu tukaba turiko turayikorana. Yego muravuze ko rero mwatuye kuri internet, ariko muri kino gihe hariho n'abandi bantu bashaka kutubana kuri internet bafite imigambi yo kubaka, bakaba barabuze nk'abantu bo kwizigira babishoboye bagira amakenga. Mu gihe n'abo bantu bakeneye umuntu bizigira abakurikirana ibikorwa atari nyamwigendako afite n'ubuhinga bwo kubitunganya, mwige mwo bavuna akaguha kahe bashobora batubona kuri internet bakanka kutubaza ico biyumvira. Jewe akagohe no bavunira abantu bafise amaproje nkaya canke amaproje yo kwiyungunganya no kubaka inzu, ari inzu zisanzwe canke ari inzu zarizo zose, no kubashingira intahe aba bantu bakora muri BMBC kuko n'abakozi by'ukuri. Ucambere coco n'abantu bakiri bato, n'abantu bakerebutse, aho batumye hose umuntu aho umutumye hose usanga yashitse umuhamagaye mu kanya uti ndagukeneye, ubwo nyene ucumubonera ngaho. Rero ndabateye intege kandi ndabashimira, mpamagarira n'abandi bose n'abagenzi banje n'abandi baba babona ibikorwa biriko biraranguka ngaha ko bo kwikora kuri iyi shirahamwe BMBC. Ego namwe rero turabashimiye, turaje no kwa namwe atwizigiye mukaba kumbure mwarahotse kuza kutubaza ukuntu dukora. Rero namwe twifuza ko Imana yoje imbere umugambi wanyu kugira ngo ivyo mwifuza mu n'umugambi bize bigende neza, cyane cyane ko turiko turangura umugambi tubona mwitayeho kandi dukoresha neza ibintu byose mwaduha kugira ngo hazavemo ikintu ciza. Imana rero izagira umugambi wanyu. Sinzi namwe ko hari ico mwosaba, rero turamaranye hafi nk'amezi 6 gutyo. Sinzi ko hari ico mwosaba ko tworyohora mu kuntu dutunganya natwe imirimo kugira ngo uzoze jo yorohe kubarusha mwebwe. Jewe n'ukuri ndabona ko ivyo mutegeza gukora mu bikora neza nkuko bitegerejwe, gusa nukubatera intege, nukubabwira yuko ibikorwa vyanyu biteye igomwe, nukubabwira yuko nukuri nuwo tuzokumva neje afise umugambi nta handi tuzomurangira atari ishirahamwe BMBC. Yego murakoze cyane kutuyagira, hanyuma mugira ibihe vyiza, nibaza turi kumwe duko twama ngaha tuje gufasha Emmanuel. Yego hanyuma rero Imana ibaje imbere inabazigame bino vyiza muze mushobore kwitunganya neza bimaze guhera. Yego murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego merci.